Bwana sifiwe. Haleluya. Tuje mu jambo ry'Imana mu Maheburayo igice cya 4 murongo wa 16. Umwe mu mavese nkunda gose muri Bibiliya. Hébreux 4:15-16. Duko nitwegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Ngo twegere intebe y'ubuntu dushize ubwoba. Amen. Approchons-nous donc avec assurance. Vous egera. Inyigisho n'inyigisho mvuze ngo egera intebe y'ubuntu. Kuri YouTube irahari, iri muri audio ntiri video, ariko n'inyigisho komeye. Egera intebe y'ubuntu. Intebe y'ubuntu ni kuvuga intebe yande yandiho. Imana ishimwe. Kweki kugira ngo yegere kuko abantu benshi naturellement bari kure yayo, ariko gusanga ngo nuyegere igihe cyose uri kurasenga wawegereye intebe yandiho, nvuga intebe y'ubuntu. Imana ishimwe. Ngo tuyegere. Ikibazo rero kubera iki tuyegera? Ndavuga ni kubera iki tuyegera? Baza mugenzi wawe kubera iki tuyegera? Ifo gutahura ko ukwiye kuyegera kandi bikenewe ko uyegera. Imana ishimwe. Haleluya. Egera intebe y'ubuntu kubera iki pastor? Dushize ubwoba. Bwa mbere avec assurance. Kugira ngo turonke ikigongwe. Gushira ubwoba mu Faransa ngo avec assurance. Bwa mbere udakekeranya. Amen. Ufite ukwizera ko iyo Mana wegera ifite ikikumarira. Amen. Ngo dushize ubwoba kugira ngo turonke ikigongwe. Igituma wegera Imana kugira uronke ikigongwe canke abavuze ngo afin d'obtenir miséricorde ni ikigongwe. Tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Kubera ikironke ikigongwe, kubera ivyaha nivyo dutandukanye n'Imana. Imana ishimwe. Rero iyo wakijije ukegera mu izina rya Yesu, Imana ntisura kubona ivyo vyaha bigutandukanya nayo. Kubera umuherezi mukuru. Imana ishimwe. Hagati yawe n'Imana hari umuherezi mukuru. Ico kigongwe rero ukironka kubera igikorwa Yesu yakoze ku musaraba. Icyambere uronka ni iki kigongwe cyangwa miséricorde. Iyo miséricorde ni ituma uronka ivyo udakwiriye. Ibintu byose usaba Imana ntiwari ubikwiriye. Ntanamene mvuga kuko mwemeza ko mubikwiriye. Ntavyo mukwiriye. N'ubuntu mwagiriwe n'Imana. Kuko mwaronse ubuntu abakijijwe, abakiriye Yesu umwami n'umukiza baronse ubuntu bwo ucika icyo utari uri bwa mbere, sivyo? Abantu bose ku isi si abana b'Imana, n'abantu b'Imana, n'abantu baremwe n'Imana. Ariko muri Yohana 1:12 abakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza yabahaye ubushobozi, vuga ubushobozi bwo gucika umwana w'Imana. Ni munezero no kuba abana b'Imana. Ni munezero no kuba abana b'Imana. Uramutse ugenda ugiye ku ishuri y'abana, abaje gutora abana ku ishuri ngaha, sivyo? Hari abaje gutora abana ku ishuri muri crèche maternelle, sivyo? Uragenda buguruye buza ari bwinshi gose. Haleluya. Hanyuma nuga ari bwinshi urabukunda ntawanka abana ari kurondera kamwe gusa. Yagiye kuraba kuri église ico gihe bafise akwanya wa Sunday school, utwana twa moins de 5 twose turi hamwe. Babugana mu gashambre kangana kanini cyane. Hama je ngenda gutora mu bebe wanje, hanyuma FC 3 ans ndamurondera namaze nka 15 minutes ari ngaho. Bose bari ngaho nkuma ndaba kamwe ndakabura. Ndivira n'umwana bamwivye yakenze gute. Abana bari ngaho bamwe baranyambira nk'abanyambira muganga cyamandanya ndondera wa wundi. Nta numwe nase muri abo. Nakanyambira muganga cha umutwe wanje ari hehe? Wanje. Narushe ngenje koza hanga karancakiye ngaha. Abantu bose Imana bakunda. Ariko kuba umwana w'Imana. Hariho faveur ufise kuko umwana w'Imana. Hari umutima Imana yarabisi yose igaburira abapagani, abicanyi Imana bagaburira. Abarozi Imana bagaburira. Irabaha izuba, irabaha imvura nkuko nawe iguha. Yandirimbo ngo dusangira ibishimbo, siko yavuze. Turasangira ibishimbo ngo bakibaza ngo turangana ntitungana.
hariho kuba umwana w'Imana n'umuragwa, héritier. Umwana w'Imana n'umuragwa, ni héritier. Sivyo? Urashobora kubana n'umuntu mu nzu ariko ntutorane we agatorana. Amen. Niteka kuba umwana w'Imana. Imana ishimwe. Okay, cyambere twaronse ni nashatse guteba gatoya kuri miséricorde cyangwa ikigongwe. Twumve ko ikigongwe bandanya none ndiruhiye ndakashakazi. Wakeneye ikigongwe. La miséricorde. Igihe cyose Imana turavye bakijijwe ibona amaraso ya Yesu. Yibuka icyo Yesu yakoze ku musaraba, ucika umwana w'Imana, irakwitaho kugira ngo ndondera abana bose ngo bakancako ndondera umwe gusa. Ikwira kurondera rero. Haleluya. Imana ishimwe. Umwana wo mwibarabara ashaka gusaba ikintu ko ashonje, urashaka kumuha dukeya ngo tufise usha wikomereza. Amen. Ariko ushitse muhira ashaka kumenya ko umwana wawe yafunguye. Adafunguye uramusha modoka mutwara kwa muganga ugatanga amafaranga kubera ari umwana wawe. Uwo ngaho uramuha utunoti cyo wibandagiriza. Imana ishimwe. Cyambere ni miséricorde. Komeza. Cyakabiri urabona niki? Kugira ngo turonke ikigongwe, tubone ubuntu bwo kudutabara mu gihe gikwiye. Aha rero abantu bashovuga amen. Natanga ko mutayifuza ahubwo. Nanze ko nshovuga amen mwese. Kuko mushaka gutabarwa mu bibazo afin de trouver grâce ubuntu pour être secouru dans nos besoins. Ninda dans ces besoins ngaha. Turamuha micro atwigisha. Twese turafise besoin, twese nitwikwije. Nta muntu n'umwe ngaha yikwije, sivyo? Ari wikwije? Ariko icubuze iyo wegera intebe y'Imana, Imana yitaho ivyubuze. Mu Gifaransa bavuga ngo kuronka ubuntu ni grâce. Kwe kavuga grâce. Grâce n'ubushobozi bw'Imana bugushoboza iyo utoshobora wonyene. Haleluya. Rero ngo pour être secouru, secours, gutabagwa mu byo dukeneye. Ari ibintu ukeneye by'impuhemu, hari ibintu ukeneye bigaragara, ariko kugira Imana igutabare igusaba ngo wegere. Nugenda kwicara ku ntebe, ugenda kwegera intebe. Ugume imbere y'intebe. Wicareho. Haleluya. Hari gihe wumva udashaka gusenga, ndibuka kera njyanga ko senga n'umubiri byanse, nashaka kwegera nkavyuka mu gitondo. Mwumva umubiri uranse, nkavuga ni simba hadaryama ha. Ariko ngume imbere yawe. Kuko nashaka gume imbere y'Imana, nguve yuri wa wundi. Mose gume imbere y'Imana vayo akibibatsi. Imana ishimwe. Katusomere mu ngukurikira. Nehemiya, inkuru ya Nehemiya ni ndende. Ariko turasoma imirongo imwe Nehemiya cya kabiri murongo wa mbere. Hari umwami hama Nehemiya akazi kiwe kwari kumviriza umuvinyu w'umwami akamuha yabanje kumviriza. So kumviza ukundi harimo uburozi niwe yanza gupfa. Yumviza kumeze neza. Yavuga ati niba baroza umwami hatanga gupfa nde? Umwami akabakize gutyo. Rero akazi kiwe kwari kuzana umuvinyu umwami bisigura yuko umwami nta kazi yari afise reka. Sicyo kimwe no munsi president wafise akazi. Yaba ari ngaho yama imbere y'umwami. Haleluya. Umuntu aguma imbere y'umwami abatonye. Imana ishimwe. Haje kuyagumira imbere y'umwami ari giye sanga afise faveur gusuma umwana w'umwami. Haleluya. Rero akazi kiyo karako muri unyene musiguza aravuga ngo Bibiri avuga ngo umuvinyo ngutangara vi uraryosha ubuzima, sivyo? Ariko no munsi turi musezerano rishasha. Iyo wabonye umuvinyo muri Bibiliya iri kuri asigura ikintu kinezereza umubiri w'umuntu. Akamaro k'umuvinyo no kunezereza umubiri. Rero yazana umuvinyo kugira nezereze umwami umwanya wose. Dusoma umurongo wa mbere cica kabiri. Nuko mu mwaka ugira 20 umwami Aritazeruzi ari ku ngoma mu kwezi kwa Nisani. Umunsi urizina vino yari iteretse imbere y'umwami. Maze ndayabira ndayimuhereza kandi sinari bwagire umubabaro ndi imbere yiwe. Okay, Nehemiya yamazana umuvinyu niwo korandika ngaha, hanyuma agera igihe azana umuvinyu atanezerewe. Kuko
kuko misanzwe abantu babaye abaseriveri je navyize muri Afrique du Sud bakora kwisha ku museriveri babwira ati uvuye muri cuisine winjiye uteza gusourira kumwenyura ibibazo vyawe usike muri cuisine nitukeneye kumenya ingorane zawe uteza gutwengera abakiriya iminsi yose rero Emiya yaramatwengere mwami ariko ahonye yarababaye ngira ariko araforsa iyo umuntu akora araforsa urabibona sivyo yinjiye ambaye mu mvinyu ko yamamubona nagenda bagire ko igihe cyose yabshiri azana mu mvinyu umwami ni yari mu mvinyu gusa yari mu maso yiwe niko mnavyumva yamazana mu mvinyu akabona ngena ameze mu maso ndabwira ikintu kimwe gusereva umuntu ntaba ashaka gusiconye umuhaye harimo na gusereva ukumva no kubinywa nto wobinywa ko yagena afite umunwa shinyo ariko aje gutwengera pourboire utanga bijanye n'ingene gutwengeye abantu baserve je bantwengeye biranka numva no baha byose kwera gutwengera kumva biraruna bice bikugwa neza sivyo aza rero yafunze isura ntiyafunze isura mugaye ko ara forsa ariko mwami arabona ko zikibazo kandi Nehemiya ataco yavuze mani shimwe hari ibibazo udakeneye kubwira Imana ariko kwera uri imbere yayo yanyene yavuga ati hari kidagenda mwiye kugira icyo nkoze ku kibazo cyawe suko Imana itayibonye uri hariya ariko iyo uje imbere yayo yumva ko ari ikintu ikwiye gukora kuko wayizaniye ikintu kiyizanira umunezero iyo uri imbere y'Imana uyishima n'ibibazo ufise ndagera kure yuko Imana iritaye ibyo bibazo cyane gusumba uri mu cyumba udasohoka amen rero Imana irabona ati hari kitagana neza umurongo wa kabiri ubandanya mwami yamubwiye gute nuko umwami arambaza ati mbega kubabaye wiraburaniwe mu maso kandi utagwaye pourtant tu n'es pas malade kweke yavuze ngo utagwaye yaramuzi yarazi vyiwe yarazi ubuzima bwiwe iyo agwara nari kubimenya umugenzi wawe kwegereye iyo agwaye urabimenya abagenzi bawe ubona ko umenya ko bapfuye kuri statut banze ngo RIP s'abagenzi bawe yamaze amezi abiri mu bitaro agwaye ntavyo wamenye n'umugenzi wawe asanzwe abagenzi batandukanye sivyo umugenzi asanzwe mwarabanye murazinanye ariko hari umugenzi wa hafi close mani shimwe umugenzi wa hafi ikibazo agize ukimenya imbere y'uko rezo sosio ikimenya agize ikimushikira uri mu bambere babimenya ko uri hafi yiwe mani shimwe rero nimba ushaka ko Imana yitaye ibibazo byawe guma hafi yayo guma imbere yayo titre ni ugume imbere yiwe iminsi yose kiretse niba ari umunsi wakura mukavuga uti uyu munsi ndawusakrifie ibibaye bibe je m'en fous ariko niba ari iminsi yose ugume imbere yiwe iminsi piyo ntibashaka kugira iminsi yose bashaka dimanche gusa na jeudi amasezo ugume imbere yayo iminsi yose hari ivyo uzobwira Imana hari ivyo utazobwira Imana kuko uri imbere yayo iraba amaso hawe iraba itagenda neza pourtant tu n'es pas malade Imana ishimwe haleluya maze imyaka 15 ngize mariage amen igihe cyose ndi hanze y'u Burundi cyangwa ndiko ntaye na madamu siniyaze ko imyaka 15 hari umunsi umwe waciye ko ndi mu mahanga nituvugana tutavuganye hari kitagenda neza kera byari bigoye sivyo telefone wagana ku telegram telefona piu amayinite araheze no munsi wiswazike hari WhatsApp angira abajene bagira bariko baragira fiançailles ni murahiriwe shamwebwe je ngira fiançailles ntepi WhatsApp nyaye bwaze waragura carte kena ko na tele gashiramwo ukavuga ugurabisaha utaraheza kuvuga paf ako no munsi bidagadura siko rero umugabo n'umugore batavugana hari kibazo hari abagabo n'umugabo n'umugore batavugana bari mu nzu imwe bari mu cyumba kimwe ntibavugane hari kibazo
rero imana ishaka kubana nawe, kubana nawe. Kuja imbere y'Imana ni ukuvuga uti ndashaka kubana nawe iminsi yose, ndashaka gutanga umunsi ndi kubana nawe, ndashaka icyo nkora cyose tube turi kumwe. Imana ishimwe. Rero dusubire mu nkuru ya Nehemiya, avuga ngo tu n'es pourtant pas malade, ntugwaye, ce n'est peut-être qu'un chagrin du cœur. Ni ukiri ndavuze gute? Ivyo ntibiterwa n'ikindi atari umubabaro wo mu mutima. Umubabaro mu mutima. Ni gute umwami abona ko uyu mukozi wiwe asa n'umubabaro mu mutima? Kubera iki? Kubera iki? Yama mubona imbere yiwe iminsi yose. Hari abantu bagiye kure y'Imana, kure cyane y'Imana. Haleluya. Ariko nagarabwiye yuko nimba ushaka ko Imana iba hafi yawe, wama imbere yayo iminsi yose. Kandi sivyo ngo ntitwaye muvinyu, sivyo? Ngo ntitwaye kinezeza Imana. Kinezeza Imana ni iki? Ikimazi. Chiki? Pana cy'umuvinyu, chiki? Cy'amashimwe. Abahera 13:15. Hebrew 13:15. Wama imbere y'Imana n'ikimazi cy'amashimwe, kuko aricyo gihimbara Imana. Nicyo kizana umunezero w'Imana. Imana afite umutima uri sensible, ukunda. Imana ishimwe. Imana yamishaka kwiyegereza abantu bama bayishima, bavuga ivyiza vyayo. Amen, amen. Nubwo bafite ibibazo, ariko bazi imbere y'Imana kuvuga ivyiza vy'Imana. Haleluya. Hari abantu bagenda imbere y'Imana iminsi yose, kuyicira urubanza iminsi yose. Ariko Mana urarenganya nawe nakagendeye. Yabaza yuko nezerwa ngaho. Haleluya. Aho wonye kuravuga amajambo nkayo, nturi hafi yayo, nturi imbere yayo, uri kure yayo. Yesu yabwiye Umusamariyakazi yuko igihe kirageza abatazira Imana mu mpwemu n'umukuri. Haleluya. Abatazira les vrais adorateurs, adorent en esprit et en vérité. Abo rero ngo nibo Imana iri kwiragira gute? Irarondera. Nawe kurondera rero ikuronka. Imana ishimwe. Aha rero byerekana y'ukuri yuko yatahuye umutima wa Yeremiya. Tubana yo mu 3. Ndamwishura ni mwami nyaguhora ku ngoma. Mbega nobura kwiraburanirwa igisagara c'abasogokuruza aho bahambwe carabaye amatongo kandi amarembo yacu yarahiye. Nuko umwami arambaza ati none ugomba iki? Haleluya. Yageza ngaho umwami ahoza gute? Iyo umwami akubajije ngo ugomba iki, muri kwizera ya mbere twavuze ngo Imana yabajije Salomo ushaka iki. Irinze kubaza ngo ushaka iki, iba yaguhaye chèque en blanc, chèque usigaye ko arika montant, iba yabaza kukwemerera. Iyo yayende kubwiye ngo ushaka iki. Haleluya. Sio ibwiye ngo ndashaka, ivuze ngo wakoze ku mutima wanje, wanezereje iminsi yose. Uyu muvinyo urantemba neza, uraba umunezero n'amashimwe yawe ya minsi yose. None ko mbona ubabaye, mbwira icyo ushaka. Nehemiya yapfuye kuvuga gusa, yari okay. Icyo ushaka, ushaka iki? Ushaka ibiti kuja kubaka igikuta? Niki ushaka? Ushaka ikete? Ubunyere secrétaire mu ikete? Niki kintu ushaka? Ushaka recommandation? Ndayiguha. Ikintu cyose Nehemiya yasavye umwami yarakimuhaye. Iyi ni ishusho y'imigenderanire yacu n'Imana. Hari byinshi rwose no soma ko umwanya. Imana ishimwe. Ariko ashaka twumve icyo kibazo ngo umwami ambwira ngo ushaka iki? Que demande tu? Urumva yamenye ikibazo afise, yabonye ko atanezerewe, akofise ikibazo. Hamaca ubwa mbere murongo wa 3 yambwiye ikibazo cyayisho, sivyo? Yakimubwiye ngo gute nonezerwa igisagara cyacu cyagize gutya, none niki ushaka ko ndagukorera? Haleluya. Ninde yifuza icyo kibazo? Kibana kibazo icyo kibazo. Agifuza yinezereze misi yose mu gitondo, uvyutse mu vyukane n'Imana, uba imbere yuko usohoka uje imbere y'Imana. Naganavuga kantu gato kuvyerekeye amasengesho. Abantu benshi bavuga ngo je sinzi gusenga, sinzi kuvuga mu ndimi, sinzi kuvuga gutya, sinzi kuvuga gutya. Aga ndabwikije cyo gusenga. Gusenga no guca bugufi imbere y'Imana. Imana ishimwe. Gusenga bisigura iki? Guca bugufi imbere y'Imana. Hari abantu basenga badaciye bugufi, bafukama n'amavi ariko badafukanye umutima.
kuko babwira imana baza kwagiriza imana ati uteza gukora gutya ntibishoboka ibi n'ibi. Ariko amasengesho niyo uciye bugufi ukemera ubunini bw'Imana, ubuganza kw'Imana, ugahimbaza Imana. Abantu bazi ngo ushima Imana iyo byose bimeze neza. Oya, gushima Imana ntibisaba ko bimeze neza. Amen. Ukunye Ivone yatamvye atameze neza ukuguru niko ukwiye kugira imbere y'Imana. Niyo utumva ushaka gushima uraza imbere y'Imana ugashima biguma vyoroha. Bakubwira report mbi kwa muganga, bakubwira kutaza gupfa, bakubwira kutazoshobora kuvyara, uko bisa kose uravuga ati buna buzima nzobuvamwo ariko ndashaka kuma nawe ibihe bidashira. Namananga kayiro ko mu vyakoze n'umwaka 4 acte 4 igihe bariko bababwira ngo ntimusubire uvuga izina rya Yesu, uvuga izina rya Yesu turamwica, bagira ubwoba baca bafatana baraja hamwe bafatana amaboko barasenga. Amen. Imbere yo kuvuga ikibazo cyabo batangiye kubwira Imana ngo mbega si waremye isi n'ijuru, inzuzi zose waziremye, imisozi yose si wowe uvuga vyose bikaba. Baja muri adoration bari mu kibazo gikomeye. Adoration ikutwara imbere y'Imana, guhimbaza bizana presence y'Imana. Imana ishimwe. Rero wige yuko buri munsi uje imbere y'Imana. Niko sikurisha gusenga. Gusenga ni iki? Gusenga no kuba imbere y'Imana, kuganira n'Imana. Haleluya. Guca bugufi ivyo ubwira Imana. Nabwira ikintu kimwe, ivyo ubwira Imana wibaza ngo wavuze nabi. Hari umukozi w'Imana yigeze kumva ngo bariko ariga kuvuga vocabulary nziza ngo mu Congereza ngo ciza ngo gikora ku mutima w'Imana. Nega nabwiye yuko ushobora kuja imbere y'Imana ntuvuge ukarira, Imana ikinterpreta amarira yawe atana kimwe wavuze. Byanse kuvuga ukaja imbere y'Imana, ukaja imbere y'Imana gusa ukarambara hasi, Imana irumva isengesho ryawe. Yabwiye Daniel ngo imbere yuko uca bugufi mu mutima wawe, imbere yuko uza amasengesho, imbere yuko mvuga ijambo rya mbere, ugihitamo gusa wenyene gusa wavuze ngo ndagiye kwiherera, ndagiye kwiyiriza, ndagiye kwisonzesha, ukibivuga gusa, ukidesida gusa, nari namaze kurungika marayika. Haleluya. Nyagira unazo kubesha ngo ntuzi gusenga ko utazi kuvuga amajambo menshi yo muri Bibiliya cyangwa utazi kuvuga mu ndimi. Oya, Imana ishaka sincerité, umutima w'ukuri. Uje imbere y'Imana nubwo utomenye kuvuga nk'umwana. Uviriza umwana atazi kuvuga, umuvyeyi aranezerwa kubona umwana imbere yiwe. Haleluya. Imana irazi kwinterpreta indimi zose. Imana irazi kwinterpreta n'ivyumviro vyawe. Imana irazi kwinterpreta amarira yawe. Igikuru nuko uje imbere y'Imana gusa. Muri Matayo 6:6 ngo niwasenga ukige umuryango, ugende ahantu hishije, dans le lieu secret. Haleluya. Kuko Imana ibona hishije izokwishura ku mugaragaro. Imana ishimwe. Rero igihe cyose wagiye gusenga wenyene, nuko uri muri chambre hari abandi mujyamanye, ukagenda wenyene ukija muri coin yawe, ukaja hawe wewe n'Imana. Haleluya. Haleluya. Hana yakora asenga, yasenze gute? Yavuze mu ndimi, yasemereye, yarira gusa avuga amajambo atumvikana. Umuhereza avuga ngo waborewe hakiri saa 3 mu gitondo, wamaze kuboregwa, wasinze. Ariko amajambo yako aravuga, Imana yiko irayumva yose, umuhereza niyo yumva kuko yumvira umwana w'umuntu. Ariko icyo yavuga wewe ntigifise ubushobozi mu kanwa, gifise ubushobozi mu mutima wiwe. Ivyo yavuga byose ntabwo bitumvikana, ariko we wamuremye yariko aravyumva. Rero iyo imbere y'Imana genda uvuge ukurongowe, ariko uce bugufi, wemere guca bugufi, nutegeke Imana, nuhagarare imbere y'Imana, nuwagiriza Imana, niwidodombe. Iryo nizo sengesho rifise ubushobozi. Haleluya. Aho rero ni Imana izoshavuga ati none uyu muntu ndamukorera iki? Amen. Kuba imbere y'Imana n'ubutunzi budasanzwe, iminsi yose uba imbere y'Imana. Hari Zaburi nshaka dusomere pio. Zaburi 91 umurongo wa mbere. Uba mu bwigobeko bw'isumba vyose, uba mu bwigobeko bw'isumba vyose, azokwama mu gitutu c'ishobora vyose. Haleluya. Mu Gifaransa avuga ngo c'est lui qui demeure. Alors demeure n'uvuga iki? Kuguma.
hariho visite ukavisita ugasohoka, ariko demere ahantu n'ukugenda ukicara ukaramvya ukagumaho nyene. Niwaguma ngaho uri mu bwigobeko bw'isuma byose à l'abri du très-haut, ngo muntu ngo il repose, mu gifaransa bavuga il repose, ayaruhukira hehe mu gitutu, à l'ombre du tout puissant. Imana ishimwe. Hari abantu badasenga na rimwe, basenga kwa Mungu gusa dimanche gusa. Rero nimba usenga dimanche gusa nturindire ko Imana yentervene mu buzima bwawe, ariko iyo mwamana n'Imana iminsi yose, intambwe yose ugira uba wasenze mu gitondo. Haleluya. Si maka usenga isaha yose ugitangura n'usange ushobora kudashobora gusenga isaha yose, ariko kuzoba nayo usenga niko uzogenda ubikunezera kuguma imbere y'Imana. Umwanya wose umara imbere y'Imana ugira ubuzima bwa discipline. Vuga uti discipline. Hagira isaha uteza kuvyukira gusenga. Nusenga ko vyiyumvisemo, harabasenga ko bavyiyumvisemo, abatavyiyumvisemo nibasenga, ariko gusenga ni intambwe ukora. Nashaka yuko intambwe yose ukora yo gusenga umenye ko Imana iragize intambwe. Yabyumvise. Subiremo. Hari inyuma muranyumva? Igihe cyose uzogira intambwe yo kwegera Imana, hari intambwe Imana izogira yo kukwegera. Niko biraza 70%. Kabwira abo ngaha nabo. Igihe cyose uzotera intambwe wegera Imana, umenye ko automatiquement hari intambwe Imana izotera ikwegera. Okay, katuyisome Pio, gira vyemera. Pio tusome Yakobo 4:8. Jacques 4 verset 8. Wiyegereze Imana nayo izokwegera. Ubise akanye nawe garikira ngaho. Wiyegereze Imana nayo izobegera. Approchez-vous de Dieu. Siko na basanta numba mutari kumwe. Kwegera Imana kuvuga iki? Gusenga, kurondera kumenya Imana, kuja mu ijambo ryayo, sivyo? Igihe cyose uvyutse wiyegereza Imana, nayo izogera gute? Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Alléluia. Igihe cyose ukidodomba, Imana igenda kure yawe. Ariko iyo wegera Imana mu guca bugufi no gushima, irushizaho kukwegera gusumba. Nubwo yuko yegera, munyumvirize neza, yegera abagira gute? Ni muvyumva, muvyandike asaba amakarine n'amakaramu. Ndiho yegera nde? Ndiho yegera nde? None amwegera. Kangahe kukundwe? Achiba twenga. Nimba ushaka kwegera, mwegere. Nimba ushaka gutabara mu gihe cy'ingorane, mwegere. Nimba ushaka yitaho ibibazo byawe mu mutima wawe, mwegere. Nimba ushaka kugwanirira ibihe byose, mwegere iminsi yose. Nano utahabira kwiye. Nano utahabya kwiye. Imana ishimwe. Ni vyiza kubwira abantu bagusengere, ni vyiza kubwira abakozi b'Imana bagusengere, ni vyiza gusengeranira, ni vyiza, sivyo? Ariko nuzotabagwa nawe gusengera gusa nawe udasenga. Nawe ufite abasenzi bagusengera udasenga ntibikwiye. Wewe ukwiye gusenga. Haleluya. Abasenzi ni pine de secours, pine de réserve. Nta modoka igenda kuri pine de réserve, igenda kuri pine yayo. Haleluya. Hamwe itobotse aba pine de secours ibiri ngaha muri kapo. Amen. Utegeza kugenda wewe ku mapine yiwawe, abandi bagushigikire bagishemwe ipepu ari kugira amapine yiwawe. Imana ishimwe. Abasenzi basengera barasenga niho gusunika imodoka ipepu yavuyemo. Amapine ukurasunika imodoka ta pepu irimo. Za pomorose zose, les 4 zose zavuyemo. Uko basunika imodoka kandi izogera gute? Hari kibazo kizoba. Ariko iyo ukurasunika imodoka yuzuye ipepu yase muri pwemo. Ariko iyo usunika usanga ashizemo vitesse. Abatwara imiduga baravyuba. Nivahiri kugira igende bazagushira muri amen. Kandi pepu zagaraza gute? Zikuzura. Imana ishimwe. Rero akikina turacumvise mu wakane mwawanze Yakobo 4:8. Ari gihe numva ijambo ry'Imana riko riranyatsa, riko riradudubiza muri jewe ribira, nkabaraba nkabona muzo gucya ngo
none abantu barabyumva abarundi bibera mu mutima aho usanga bujuje urumva je numva ari bombe umuriro muri jewe haleluya kuko amajambo niyo yatumye jewe nsenga amaze imyaka mirenga 30 nufite vyuka gusenga kubera iki shaka kumwegera kuko ndi sûr assurance singegeranya ko ndawe nyine atanyegera kandi yenyegereye azana ingabo ziwe. Ramutugeze gura muri aeroport imwe muri Ethiopia umukozi w'Imana aho ngaha mu Burundi pastor ambwira ndakubaza ikintu kimwe iyo ndavye ibikorane n'ibikorwa ukora nabone yumvira mbego uyu mugabo abaho gute aracyari buzima kuko urumva ndumviriza ambwira ngo ndumvize ntaye nkumva madayimoni avayo arira ngo tuzokica ko gagabo ariko ibanga rimwe guma imbere yiwe guma imbere yiwe nta handi hari inkomezi ntazo kubeshe nta handi hari inkomezi imbere yiwe uwishaka utabishaka umubiri ubishaka umubiri ndawutegeka nkiri kera nkiri bujena navyuka mbwira umubiri nkagira ngo bamubiriwe urahumba turagenda imbere yiwe ntawutegeka nkahaguruka nkagenda hajayo nkicara ipfiro rikaza nasinzira hanyenyene kubayo nta handi ari ubuzima atari imbere yiwe. Haleluya. Nehemiya yatawe imbere y'umwami nta cyari gukoreka ariko kwera yaguma imbere y'umwami aza kunezereza umwami atwengera umwami amuha umuvinyu umugwa neza hagati n'igikushaka kutanezerewe pourtant tu n'es pas malade iyo urwaye mandabizi. Amen. Umuntu ari hafi yawe minsi yose agwaye urabimenya uvuga yuko ari ikibazo rero mu mutima wawe. Imana ishimwe cyo mukavyumva numva no bibashiramwo nka bipakira gacha nugara stirete bikaca bigumambo numva n'ubuzima niko nabwira amajambo y'ubuzima niko nabwira amajambo atasanzwe kuba imbere y'umwami w'abami. Sivuga umwami wa Israeli, sivuga umwami wa Afrika, umwami w'abami ari hejuru y'abami bose. Abami bose bahabaye n'abazohaba niwahindura ibihe niwahindura ingoma zose aravuga ibitahaba bikaba ibitariho birabaho avuze. Yaruguru y'isi abarobere baragwamwo irugara abantu batatu baba pinga kore datambira mirugura burakorokera y'ikirugara ninde wagara imbere y'Imana bidashoboka abaganga bagarukira abaganga bavuga ati iyi ngwara ntikira. Iyo ni nakunze témoignage ejo samedi abavuze igifaransa abavuze igifaransa muvuze igifaransa. Amen. Hari umudamu yashinze ntahe yafise ikibazo avuga ngo iyi ni réalité ariko ari vérité. La réalité nuko bidashoboka ariko vérité nuko ibidashobokera abana b'abantu bishobokera Imana. Rero kugira iyo puissance iyo force ubushobozi bw'Imana bube mu buzima bwawe bisaba kuba imbere y'Imana. Amen. Byinshi hari ibintu byinshi sa Imana udakeneye. Imana yumvise neza urabishaka ariko nubikeneye. Gushaka ikintu ntisubira yuko ugikeneye. Urashaka gushaka ikintu kwera mu mubiri wawe umvuga ishaka ariko nugikeneye. Tu n'as pas besoin de ça. Amen. Ariko kenshi uje imbere y'Imana hari ivyo ukeneye udasaba Imana kweri kwitayeho kwitaho kweri guma imbere yayo. Aya cyo mukavyumva mukaguma imbere yayo. Presence y'Imana cyo kintu gikomeye. Amen. Gaturabakare ko umuntu Imana agiriye ubuntu. Nabizo muri culture ya mbere navuze yuko isanduku y'isezerano isiguriki isanduku y'isezerano siguriki presence y'Imana. Amen. Niyo Yesu no musi igihe cyose hari isanduku y'isezerano haba ari presence y'Imana. Imana ishimwe. Amen. Rero isanduku y'isezerano barayitwara mu ntambara bagaca banesha. Igihe cyose isanduku baranesha. Israel abantu bake bakubita ingabo nyinshi ibihumbi n'ibihumbi. Byagenda gute? Hari amarayika babagwanirira. Amen. Ariko isanduku y'isezerano idahari barakubitwa
bagapfa ari benshi. Rero abafilisitiya baravuga ati hey, twabonye inkomezi zabo aho ziri. Baca bafata isanduku y'isezerano. Babatse isanduku y'isezerano. Ati rero aha turonse intsinzi, nta muntu ku isi zo gudukorako. Barafite imana yitwa nde? Dagoni. Bavuga ngo twatunesha avec Dagoni, ubu naho twazana isanduku y'isezerano. Ha! Wo isi yose turayifashe gutya. Baca bafata isanduku y'isezerano, barinjira mu nzu yande Dagoni. Dagoni kiri ngaho gistatue. Kiri ngaho cyaka imana cyaho. Hey, Dagoni twaronse iyi imana, wewe nayo mushamu ba puissant. Baca shira isanduku y'isezerano iruhande ya Dagoni. Baca rugara. Bagenda kwita na high five. Isi yose turayifashe. Bwa Uyahudi buzobona. Nta muntu azodukorako. Mu gitondo bagenda kuri Dagoni ngene ameze kumusenga. Ya wasanga ya menagurise amaguru amaboko pyo umutwe pyo kimeze ngaho gutyo bacha gifata baragihagarika neza bafata amaboko barasubizako barakirepara ngira kamuciyemo bagarutse kandi cyose hasi chuamye bagati karabaye no none iyi sanduku yadukwegeye abantu 50 barapfa pyo twikwegeye akaziri basha bacha fata ya sanduku barayitwara bashaka kumukogote aniko nagira resume ko ni byinshi sivyo barayitwara turayo tukichukunya naho tugita amen Daudi yari yumvise ko yatwawe isanduku arayitumako acha bayifata rero bashaka kumukogote bayishire Daudi bagira itware abafilisitiya ati dukure ko zo bukoze tushaka kuyigumana barabareka barayitwara iri mu nzira haleluya ijambo ry'Imana ryavuga gute isanduku y'isezerano bayitwara gute kwitugu byande cyabaherezi babashyize ku mukogote baguze umukogote mushasha kopi y'isi kwigana iby'isi bayitwaye baje mu nzira irakata ikorosi igirirwe hasi. Hey, abashoferi babiri. Umwe mu bashoferi yitwa Uza. Avuga ngo aje gutabara isanduku y'isezerano. Ayikoze ko pa charafa. Hey! Sizigere ba telefone Daudi. Mbega harimo telefone kige. Daudi yabimenye ariko baragaje kumubwira message. Hewe iki kintu dutumye. Uza arapfuye abantu bakora apfa. Uza yapfuye. Mushoferi wanje prefere. Ico kintu cyo ngeneye nanje ngaha Daudi. Atuma ngeneye ndonderera muri he muri mugeze he baratubwira tugeza hana mbega Obedi ntaba ngaho gitere mu nzu yiwe Obedi yavuga ati muzanye iki isanduku y'isezerano ya yindi ariko Imana gayemwe aho nayifurije nyaruka injira ndakwereka tuyishira mu cyumba Daudi cyawo Obedi cyemeye acayibika ijambo ry'Imana rivuga ngo ya tusomere muri Samuel wa 2:6 twumve byabaye kwa Obedi kuko yakiriye yubaha Imana ashima Imana yo presence y'Imana mu nzu yanje tusomere umurongo wa 3 de Samuel 6:3 nuko bashira iyo sanduku y'Imana ku mukogote musha bayikura kwa Abinadab yabakuru uwo musozi hera kuri 9 bwazubikana neza shaka ubyumve Dawidi acategwa ubwoba n'uhoraho aravuga ati mbega isanduku y'uhoraho byoshoboka ite kwiza iwanje bari majambo ntayo nkeneye nimba Uza yapfuye ntayo nkeneye murongo 10 nuko iyo sanduku y'uhoraho Dawidi ntiyakunda kwijana iwe ku mugwa wiwe ariko ayikebereza kwa Obed Edom w'umunyegati imara amezi 3 mu nzu yiwe andindire yamaze amezi ngahe wewe ushaka imara amezi 3 gusa ushaka imara amezi ngahe
gushika upfe. Apana miezi 3 gushika mpfe. Maze gusoma ibintu navuze nti ndashaka gushika mpfe ngume muri presence y'Imana. Nagereka yuko na Obed-Edom yumva nka jewe. Nkanaberekanye maze kuvyumva. Amezi 3:11. Kandi uhoraho aha umugisha Obed-Edom nabo mu rugo rwiwe bose. Avant l'Éternel bénit Obed-Edom et toute sa maison. Nimba ari umuntu yese yaba mu nzu yiwe yarahezagiwe. Nimba ari umuntu ahaye indaro yarahezagiwe. Nimba afise inka yarahezagiwe. Nimba afise impene yarahezagiwe. Nimba ari wateye inkuru, nimba ari umuserebanyi yarahezagiwe. Icyari mu nzu yiwe umugisha w'Imana uranyakugwa. Abahizi baranyakura. Injiza. Verset 11 irakomeye gose. Murongo 12 rero mumvirize abantu ngene ari babi. Bukeye babarira umwami Dawidi. Bon pas bukeye Kirundi ba exagere. Bandanya. Bati uhoraho yahaye umugisha urugo rwa Obed-Edom. Gatoya. Bya bukeye bararenza kuko babivuze haciye amezi angahe? Sibukeye rero murakosora amabiri yanyu sibukeye. Mu Gifaransa bavuga on vint dire au roi David. Dawidi bamwinforme ati cya kintu wateye hariya wataye ibuye rifata ifuruka. Wataye umugisha Obed-Edom. Wovuga ngo uramerewe nabi Dawidi yawuzi ico wataye. Iyo ubimenya mwe ashubwenge ukwanka buza mu nyuma. Obed-Edom arahezagiwe, business yiwe kigenda neza, ibintu byose bigenda neza kubera ya sandugu iri mu nzu yiwe. Dawudi ati muvuze ngo hanyuma none genda umwami arashaka kunyankira gana mu wake bagiye kumurega kubera iki ishari karishima inga tukereke. Haleluya. Dawudi avyumvise yashaka iki? Banda ya 12. Nuko Dawidi arahaguruka aja gukura iyo sandugu y'Imana kwa Obed-Edom. Haleluya. Aitahana ku murwa wiwe anezerewe. Dawidi ntiyatumye ngo muyizane. Amen. Kugira ntiyabe riske ko bayiba ababimenye. Reka jewe nigendere en personne. Watahuye Kristo ntatuma uwundi arigira en personne. Nishikira jewe nyene aragenda n'ingabo ziwe. Obed soka mwami wa Israeli. Wajibushesha. Engene wambaye akabiri watoye akabiri. None si wavuze bahiza ni wanje nahinduye rero. Umvyibuhane n'umwami nibishoboka. Ndashaka rero nanje uwo mugisha. Agadiko terura. Dawudi ariyumvira baramubwira ati none byagenze gute ubwa mbere kweki abandi bapfuye ntitugire rya kosa rya mbere tugira iki? Mwami wa Israeli mu bisanzwe ijambo ry'Imana abwiye Mose isandugu y'isezerano ntishaka umukogote nubwo wari bushasha suko haza abaherezi bakayishira ku bitugu. Dawudi yagiye atwaye abaherezi. Cette fois-ci ebana ntitusubire kuri byo bona uza yabonye terura rero ku bitugu baca baratamba baravyina baca bagenda ku mwami. Wewe uri kibanza cha Obed-Edom ucugira iki? Mbwira ico ucugira. Wewe ni wewe hari umunyabwenge ngaha wewe wogire gute urababara karavuze neza vraiment benshi barababara ucugira iki? Oya wewe uri Obed-Edom sivyo wabonye umugisha w'Imana ahuva nuva ngo nuko wasenze ukundi nuko imisandugu y'isezerano iri kumwe nawe. Umwami nishaka kumwankira akurusha ingufu n'imbaraga arayitwaye wocugira iki? Ogire gute? Kuyikurikira gusa
n'abana banje bose. Inzu isigara igaragara je m'en fous. Ibisigaye ntuse kumbarira ibindi. Muze mwese. Niyonka mwese. Dukurikire. Ntazo muri Palais Royal. Ngume mu nzu y'Imana. Ngume hafi yayo. Yes! Yari yabonye ubutunzi buri mu isanduku. Mwami wa Israeli, ndakubaha, ariko ndagusabye ikintu kimwe gusa. Ushaka iki? None ushaka kumbuza? Sindakubuza mwami, ariko nshaka ayizobiri naza mu kinogo mbe hafi yayo. None usavye ibintu pesha, none kutari umuherezi tugire gute? Ni umuryango w'abaherezi icyo ushaka cyose bazokubura aho izoca. Ndakaronse kino guha. Reka naguhe uzoje ku umuportier ucunga umuryango. Yego! Ndayibona? Ego, uzoyibona? Ndavyemeye. Yes! Ndagiye acafata abahungu biyo bose. Nimuze dukorana akazi. Nta bandi bazo nitwebwe tuzoyicunga. Tugume hafi yayo. Kuko nahandi ari ubuzima, nahandi ari umugisha, atari mu presence y'Imana gusa. Acaronka akazi kitoga suzuguritse ko gumucuza umuryango wugara arunguruka iracyahari ni sawa. Mutwenge ndazi cyo ndondera jewe ndondera kuba imbere yayo hafi yayo gusa. Wowe portier ugura umuryango biragusha. Je ndazi cyo ndondera. Hari ubuzima bwanje buri hariya. Buhagaze hajya gusa muri Yesu. Ni ari ubuzima bwawe. Na handi ari ubuzima atari muri Yesu. Je birantangaza. Birantangaza ndabwira abantu ngo akira Yesu Kristo. Vendredi ni wakire Yesu. Ganda nzoba ndaza. Ahijyo ntaraheba. Ndacyaboshwe n'ibi nturahishurirwa. Yomenya icyo ari cyo Yesu. Womenya ko Yesu ari ubuzima bwawe bwose. Buhiganza ciwe. Andeo de Jésus nta buzima buhari. Obed-Edom afata abahungu be bose. Nimba wakora ibindi bamumenije bihebe. Tugende kuba ahantu tuyibona kwiri hajya. Bacha baragenda. Ingoma ya mbere 15:24. Shebania na Yehoshafati na Netaneli na Amasai na Zekaria na Benaya na Eliezer. Abaherezi nibo bagenda bavuza inzumbeti. Okay, abona abaherezi n'abavuza inzumbeti. Rero hanyuma bavuza inzumbeti niyo sandugu. Obed-Edom na Yehiya nabo barabashibamyi biyo sandugu. Abashibamyi les portiers. Amen. Yavuze ati jewe sinumuherezi ntavyo nshobora sinavyemerewe ariko ndacunga umuryango. Mbega Obed yagiyeyo n'akazi ko kumuportier kumushibamyi. Umuryango urondera kwiki? Arondera iki? Presence y'Imana. Yashaka kuba aho isandugu iri. Hanyuma je namukundiye cyane Obed-Edom. Umunsi wawe mu ijuru nzomubwira nti kora ngaha. Ambwira yavuze ati si jewe gusa abana banje babibonye. Umuryango wanje wose babibonye. Abahungu be bose kurikira. 1 Chronique 26:8 turabe. Abo bose barabo mu ba Obed-Edom. The fils abahungu ba Obed-Edom. Abana babo na bagenzi babo. Abana babo na bagenzi babo. Barabantu b'inkomezi. Bashobora ico gikorwa. Imana bahaye inkomezi. Bose na bose bari 62. Amen. Banduruka kuri Obed-Edom. Abo bose bagiye gukora akazi k'ubushibamyi. Barabonye ubuzima buri mu isanduku, barabona presence y'Imana, barayikurikira. Imana ibaha vigueur, ibaha inkomezi, ibaha ubuntu budasanzwe ngo bose apana abo gusa n'abagenzi babo n'abavoise babo tukurikire isanduku. Igituma ndatanga audio zo gukizwa cyangwa utabwira abantu kuza kuri Yesu nuko utarahishurirwa neza ubutunzi buri muri Yesu. Haleluya. Umaze kubutahura ntuzomuva inyuma. Imana ishimwe. Wow.
uvume ngo nashitseyo. Ndi imbere y'isanduku y'isezerano. Amen shimwe. Zaburi 84:10 ngo mieux vaut un jour dans les parvis que 1000 ailleurs. Mukino bavuga gute? Zaburi 84 hamwe ni verset 11 hamwe ni verset 10 sinzi. Kuko kumara umunsi umwe mu nyubako zawe kuruta kumara iyindi gihumbi ahandi. Amen. Nopfuma amagarara ku gisafu c'ingoro y'Imana yanje. Amen. Hako noba mu mahema y'abanyakibi. Haleluya. Ku munsi umwe imbere y'Imana iruta iminsi igihumbi ahandi. Haleluya. Wamaze gutahura Imana iyariyo. Wamaze gutahura ubushobozi bw'Imana. Sinzi gituma abantu bakekeranya. Gituma ukekeranya, kumbura ukekeranya kwera uraba ikibazo cyawe ukakigereranya n'Imana. Ukumva yuko umenga uragoye Imana. Nuko utayivuga gutyo mugabo uvuga uragoye Imana. Uko yugwaye ikintu nk'umutwe gusengera umutwe biroroshe, sivyo? Ubwitse ndagusengera umutwe, okay. Ndagusengere cancer abanzurindire gatoya. Ndagusengere sida anzurindire aho ngiye kure. Ko baramunda ni sawa. Ariko ugasanga wewe nyene washiza karimbi Imana ishimwe. Kirazira gushaka karimbi kuko byose bivana n'ingene ubona ubunini bw'Imana. Hamwe ngo wanyuma ngampereze ko ufasha gose yo ngeze imbere ikibazo kidashoboka. Mu maso y'abantu kidashoboka. Tusome muri Yeremiya 32:17. Jeremiya 32 verset 17. Ni ewe mwami uhoraho. Erega ni wewe waremye ijuru n'isi. Aya majambo yarakwiye kuba mu kanwa kawe igihe cyose uri kurasenga. Ubanze imbere kubona ikibazo cyawe, imbere kuvuga ikibazo cyawe, banze ubone ubunini bw'Imana. Amen. Ubunini bw'Imana ubwa mbere ni ukwiye kwanza kubona, hamukaza kumanuka ku kibazo cyawe. Igituma ikibazo cyawe kiba kinini nuko giherako uracyumvira ijoro n'umurango. Amadeni, ibibazo kwa muganga ibyo bavuze biba muri wewe bikaba byinshi bigakura muri wewe. Hamagana imbere y'Imana wamaze kuregera ushaka kwereka Imana ati birandemerera ibintu ndabira nawe Imana. Ariko bivana n'ingene ubona Imana. Ukwiye gutangura kuvuga ubunini bwayo, ubushobozi bwayo. Haleluya. Ngo waremye isi n'ijuru gute? Erega ni wewe waremye ijuru n'isi, ubiremesha ubushobozi bwawe buhambaye. Ubushobozi bwawe buhambaye. N'ukuboko kwawe kuramvuye. Keza ngaho. N'ukuboko kwawe akantu piyagira vuge umuntu yasinziriye mukubiti nkokora nikamucike. Tugiye tuvuga kana muri amaso mubwitse amaso. Soma piyo. Ko nk'umuntu ahejeje nyene acaruhuka. Nta kintu na kimwe kikunanira. Oh, mu Gifransa ngo rien n'est étonnant de ta part. Na surprise n'imwe. Uko bingana kose. Par ta grande puissance. Waravuga rimwe niba bitaraba suko Imana inaniwe. Haleluya. Suko Imana inaniwe. Ariko nuko Imana igira pima ukwizera kwawe. Haleluya. Suko inaniwe. Na kimwe kinani Imana. Hindura amajambo uvuga, hindura inyifato yawe, iminsi yose wame watura ubunini bw'Imana. Nuzuvuga ikibazo cyawe utaravuga ubunini bw'Imana. Ndabisuyemo akantu kagume muri wewe. Nuzuvuge ibibazo byawe utaravuga ubunini bw'Imana. Utangura ubunini bw'Imana, ubwiza bw'Imana. Wibuke ijya gukoreye muri kahise. Hamwe atacho washobora, hamwe warara hanze, hamwe bagusuzugura, wibuka yagukuye, hanyuma wabiyejeje uvuga ikibazo cyawe. Kandi byose bisaba ko ubanza kwakira Yesu. Haleluya. Abantu batarakira Yesu Kristo mwami n'umukiza, mugene muganire na Pastor Pio. Kuko naco byo bamarira iyo navuze byose n'ubusa kuri wewe, bizokora ari uko wakiriye Yesu Kristo mwami wawe n'umukiza.
kuva aho rero uzoshobora kubwira Imana uti nta kintu na kimwe kikunanira. Haleluya. Ndakwifurije kuguma imbere yayo iminsi yose, ndiho abahe umugisha.